Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi kuwa kane kw'igenekezo rya 2026 ruheshi 2025 aho muri hose turabararikiye kugira ngo ntimucikwe n'aya makuru twabateguriye muri uyu umugoroba. Reka tuyatangure tubaramutsa mwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze ntimucikwe nivyo twabateguriye muri uyu umwanya. Mugiye gukurikira rero amakuru menshi yavugwa ku mabanga akomeye cyane yaranze kahise ku Burundi. Ngo ntugahige umuhoro kandi uri mu kwaha. Abagifise ubwoko bukibasha baribuka ko muri 2007 uko izina Hussein Rajab ryavugwa muri dosiye y'igurishwa ry'indege Farco 50 yari nako n'izina rya Willy Nyamitwe ryavugwa nk'umufatanyacaha wiwe. Uretse rero abantu batabizi, nta murundi atabona yuko ivyavugwa ko umukuru umugambwe ari we yagurishije indege y'igihugu vyari bigufa ubutegetsi bwa Nkurunziza bwashaka gutamika abarundi kugira ntibamenye ukuri, kuko mu kugurisha itunga nkarirya ry'igihugu birakorwa n'inzego za leta ari nazo zitera ibikumu, nta n'ibikumu rero vy'inzego z'umugambwe bijaho. Nkuko rero amakuru abivuga ngo Willy Nyamitwe yazananye na Hussein Rajab kuva mu bihe vy'urugamba, kuko yari mu rwaruka rwafashije bikomeye mu bijanye no kurondera amakuru canke no mu informateur yakoreshejwe mu gukomeza urugamba. Ubona ko akarere yabamwo kari kuzuye amakuru nkoramutima. Igero Nkurunziza yategura amarementanya yo kwikoreza Hussein Rajab, Willy Nyamitwe yabaye mu bambere biyamirije iyo ngendo. Akagwi ka Nkurunziza kamaze kubimenya, Willy Nyamitwe yashizwe mu mugwi umwe n'abandi bari bashigikiye Rajab ku mugaragaro, maze bitwa abansi b'igihugu. Ku bwa Hussein Rajab rero kwizuza ko abantu bitwa ko bamushigikiye kandi urugamba rwategerezwa kubera ku ruhande rwa Nkurunziza yabonye bidakwiye. Chogero niho yasaba bamwe mu bari bamushigikiye guhindura imvugo n'igihagararo bakegera Nkurunziza babanje kwiyakana Rajab kugira baje kuryosha urukino. Becero mu mugambwe CNDD-FDD baratangaye ukuntu Willy Nyamitwe yaduze mu bizigirwa ba Nkurunziza gushikaho hari ingingo nyinshi kugira Nkurunziza zifate abanza guhanuza Willy Nyamitwe. Yarakomeye imbere ya Nkurunziza gushikaho agenda rivuga amazina ko ari Bakame. Kubwo abakuru dufise ngo nta bundi buhinga Rajab yakoreshe mu gukomeza Willy Nyamitwe imbere ya Nkurunziza. Rajab rero yamuha amakuru amwerekeye ata wundi numwe ayafise, nawe rero akayajana kwa Nkurunziza, bituma Nkurunziza abona ko Willy Nyamitwe ari umukozi mwiza akerebutse kandi aciye ubwenge. Ikorwa ca Willy Nyamitwe rero cari kimeze nka kirya c'umuvunja yakera amafaranga ameze uku akayaguhindurira mu yandi. Nawe rero yazana inkuru nziza Rajab zitwa ko ari ibanga ry'umunoni canke top secret imbere ya Nkurunziza, nabo rero akamukoramo amakuru ashira Rajab yamufasha mu bikorwa yarimwo. Ariko rero ubwo bubakame bwiwe bwarahatswe kumukora ko carazira rero ko hari ubundi numwe Willy Nyamitwe amenera ibanga ry'uko ari ku gikorwa ca Kizigenza. Nubwo rero uwo wundi yabasanzwe ari wo kwa Mutama, kuko mu rugamba nk'urwo nta kwizera uwundi muntu kiretse umutima wawe gusa. Umwe mu bihangange rero atamenye ivyo ariko biraba yarashavujwe n'ubwo buhangange bwa Willy Nyamitwe bivuye ku kintu yasavye Nkurunziza, maze Nkurunziza abaza Willy Nyamitwe ko ico kintu yocemera. Willy Nyamitwe nawe abaza Rajab ko ico kintu yocemerera Nkurunziza. Rajab rero amaze kubona ko cogira ingaruka mbi zikomeye abwira Willy Nyamitwe ko yogihakana. Nkurunziza nawe rero ntaco yarengeje ko igihangange rutura mu gipolisi gitahisha Vuriniga kubona hari umusivili asigaye afata ingingo kw'izina ry'umukuru w'igihugu. Inkuru rero zivuga ko biravye neza Willy Nyamitwe ari we yarasigaye ameze nk'icegera ca Nkurunziza. Ico gihangange rero nticavyihanganiye, caciye gitegura kugandagura Willy Nyamitwe, ariko Imana irakinga ntiyapfa akomereka ku kuboko. Twarabwiye ko rero ari n'imyaka yaba 8 Rajab yamaze mw'ibohero, arico gihe vyamufashe mu gusigurira amakungu ko politike y'u Burundi yubatse, kuko abanyamahanga benshi cane bari bafise ico bajejwe ku Burundi batatahura ivyabaye n'ivyo ariko biraba, nk'uko abarundi ubwabo hari
kibona ivyereze. Intumwa rero zitandukanye zaba izo mu mugambwe CNDD-FDD zaba izo mu yindi migambwe canke amashirahamwe yigenga bari bamaze gutahura politike y'u Burundi barakoze birashimwa kugezaho n'amakungu yizera ko bwa bundi Rajabu atarira busema. Iruhande rero y'ubutumwa bw'umunwa bwarubwikanwa izo ntumwa hari hakenewe ko haboneka n'ivyemezo simusiga bishimangira ivyavuzwe. Ico giro niho vyamenyekana ko Wirinyamitwe ari umwizigirwa adasanzwe w'Hussein Rajabu kuko niwe yashinzwe igikorwa co kurondera uwotwara mu makungu izo dosiye ziremereye kurusha imisozi. Kubw'ayo makuru rero ngo Wirinyamitwe yabwiye Rajabu ko ata muntu n'umwe yoronka kwizera muri ico gikorwa gushira Murantonge gushikaho abona amabanga y'agacamutwe kiretse umwe wenyene, ariko nawe bitokunda ko bamwinjiza muri urwo rukino gushikaho yegera Nkurunziza kuko asanzwe atari umugumyabanga. Umwizigirwa umwe rukumbi Wirinyamitwe yari yizeye yari mwene nyina Alain Nyamitwe. Rajabu rero yabwiye Wirinyamitwe ko ivyo kwinjiriza mwene wabo muri systeme gushika yizewe na Nkurunziza yo murekera, ahubwo ico Wiri yokora ko bakuja gusigurira mwene wabo gushika yemeye kuja mu rukino. Nkuko rero amakuru abivuga ngo Nyamitwe yoba yarasanzwe ari inziraguhemuka ya Frodebu kuva kera, ariko rero yavuye yinjizwa muri systeme bose baza babona abaye umushikiranganje w'imigendere y'u Burundi n'ayandi makungu. Nkuko rero tubibwirwa rero ubwo bushikiranganje bwahiswemwo kubera aribwo ubujejwe yamabonana n'abanyamahanga cane. Ico gero Nkurunziza we yarazi ko Nyamitwe aja kuvuga ivyo yamutumye, ariko rero ageze imbere y'amakungu agaca hindura ururimi. Nkuko rero amakuru abivuga ngo harabaye n'itoroka ry'inkuru canke fuite d'information. Mwe mu banyamahanga rero yari afise utunyungu yakura mu butegetsi ari ibiribanga Nkurunziza ko umushikiranganje wiwe w'imigenderanire ari we, ariko aramuhemukira. Ico gihe rero yari mu bikorwa hanze y'igihugu. Vuba na bwango Nkurunziza acategura ko Nyamitwe ni agaruka aca avugutirwa umuti. Ubuvugusero bw'uwo muti nabo baca bibiribanga Hussein Rajabu ko Nyamitwe girahure n'ikibazo gikomeye. No Hussein Rajabu yamumenyesha ko igikorwa ciwe giheze kuko ibanga ryamaze kumenyekana. Uko niko Nyamitwe rero atavuye agaruka mu Burundi gushika asubijwe muri ubwo bushikiranganje yasubirizwa na Ezekiel Nibigira. Ivyo biti hwe. Nkuko rero tubibwirwa n'abamwegereye Hussein Rajabu yaguhaye radio canke poste recepteur ntashobora kuyiguhikwije vyose ku buryo woyivuza aho ushakiye hose, kuko ushobora guhinduka ukayitwara ntasubire kukubona ngo yigwa rero ubona ikwiye. Ariko rero haba hari akuma gakomeye yakuyemo gatuma kuma umukeneye. Muri izo dosiye rero zajanwa mu makungu harimo ivyo abazijanye babazwa bagasanga ivyazo ntaco babizi ko bikaba ngombwa ko bamubaza nawe rero akabishura ko abo banyamakungu nibo baba bakeneye umuco wose ukwiye ari ngombwa awubihera ubwiwe kuko bitovugirwa ku matelefone. Abatahura vyoroshe rero baca bumva ko Rajabu yashaka ko bemeza ko yera gutyo bamuhe imibonano mu bihugu vyabo nawe abone kubaha umuco ku mabanga y'igihugu bivana n'inyungu aba n'abariya bazeye ku Burundi. Ubwo burenganzira rwo guserukira amakungu maze kubuhabwa niho Rajabu yaca abwira ibihangange bitegura isohoka ryiwe rikozwe mu birori vy'intsinzi aho yari gushikiriza ijambo ku 31 Kigarama 2014 ku kibuga c'inkino bita Tambete mu gisagara ca Bujumbura. Yongera rero yifuriza mwaka mushasha w'intsinzi abarundi bose, ariko nkuko vyagiye bivugwa abatavyi rero baciye babijaba. Ariko rero naho vyari kugenda gute hari gupfuma hagira ababizira. Umugabo Rajabu rero yategerezwa gusohoka ibohero vyihuse kuko amakungu yari amaze gutahura ko ari umwere wari kwitambika yari kubigiramwo. Kubw'izo nkuru nyene ngo kugira Rajabu rero azokwisanzure neza mu makungu ababwire ido n'ido ry'ivyabaye n'ishusho yifuza guha Burundi, yaciye ategura uko Nkurunziza tosubira kuja mu mahanga. Ivyo navyo rero kuri Rajabu kari agakino koroshe hisunzwe ivyo yari amaze gukora.
nta wundi mukenyero Rajab rero yakoresheje kiretse kwikora ku bwoba bwa Nkurunziza. Rajab rero ngo yabwiye ibihangange bigabishe Nkurunziza ko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe utaraherana cane ko Rajab yidegemvya, bamubwira ko n'ivyaba vyarakunze ivya mbere bigapfuba, ivya kabiri vyovyo atazobisimba ko arico gituma akwiye gutuma acunze ubutegetsi bwiwe kuko abahemu bamaze kuba benshi. Ica kabiri rero baramweretse ko Rajab ashobora kumutega umutego akamugwa ko giturumbuka mu gihugu runaka Nkurunziza yoba yagiyemwo. Abanyamakuru rero bagaca babijamo mu kurondera inkuru, baca rero bereka Nkurunziza ko imbere ya Rajab atoronka ivyo yireguza, kuba ari nko kuburana nawe imbere ya sentare mpuzamakungu, bamuhanura yuko atakamaro ko kuja hanze kuko ataco akeneye iyo nariryo ubutegetsi bw'igihugu budatangwa n'amakungu butangwa n'abanyagihugu, haja akuja gutakaza umwanya mu mahanga yo kwiyegereza abarundi nyabona kuko aribo bazomugumiza ku ngoma. Nkurunziza rero ntaco yarengeje ko ahubwo urufunguruzo rw'umuryango umutwara mu makungu yaciye aruta mw'ibenga. Hariho rero abarundi benshi batazi ko imbere yuko ubucankuriya ashikira ubutegetsi banza gutegura inshuti mu makungu zoshigikira ubutegetsi bwiwe, na cane ko ibihugu vya Afrika bigikenye iyo amakungu yarashatse gusenyera ubutegetsi runaka abufatira ibihano. Mutyo rero n'abo banyi barakwikirwayo kuko baba batinya kukuzira. Hari benshi rero batari babizi, ariko mu mugambwe CNDD-FDD kuvukira umuhari barategekanije ikibanza c'umukuru w'igihugu azova mu idini rya Islamu. Nico gituma rero hari hategekanijwe ko hatanguye Nkurunziza ku izina ry'abaporoti, hari gucakurikira Rajab ku bw'izina ry'abayisilamu, hakaza Ndayishimiye ku izina rya Katolika, mu nyuma rero hakaza Umututsi atwara ku izina rya CNDD-FDD kugira uwo mugambwe wereka abarundi ko ivyo bahora bibaza ko ari ibizira biziruwe, aho umukuru w'igihugu w'umusilamu canke umututsi mu mugambwe witirirwa abahutu, bigakorwa rero mu ntumbero yo kunywanisha abarundi. Ariko rero ntivyabaye gikurikizwa kuko vyateguwe, kuko Nkurunziza yaciye abitobanga bifashijwemo n'abanzi b'umugambwe CNDD-FDD, ariko ngo nta mutsi w'ishibere hahindutse urutonde ntihahindutse umugambi. Kubw'ayo makuru rero ngo kuva ku rugamba harabaho amasengesho mpuzamadini, hagasomwa inyigisho z'abaporoti za Katolika n'iz'abayisilamu kugira ngo bashitse mu gihugu ntibizobe bishasha kumva ikorowani ivugirwa mu bibanza bikomeye vy'igihugu. Ibi bikorane mpuzamadini rero birafise intumbero ejo canke hirya y'ejo kubona umukuru w'igihugu w'umuyisilamu arahirira ayo mabanga afashe igitabo ca korowani mu minwe. Ntibizoba ari igitangaza muri CNDD-FDD, nta kidashoboka. Mwibuke rero ko hariho abo twahora twibaza ko baramutse bagandaguye Burundi bwoca bunyiganyega, ariko benshi systeme rero yarakuye mu nzira, nta n'umuyaga wahushe. Nico gituma rero bawita umugambwe w'abagabo bakora ibikomeye. Umwe mu basaserodoti akomeye mu Burundi avuga ko ivyuko mu Burundi hashobora kuba umukuru w'igihugu mu Islam bimaze igihe bizwi muri Eklezia Katolika bivuye i Roma, ngo ni nyuma y'imibonano itatu idasanzwe Hussein Rajab yahawe n'abapapa babiri batandukanye Roma, harimo inshuro imwe yakiriwe ni Roma akiri umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kwizo nkuru rero ngo Rajab amaze gufungira Nkurunziza mu gihugu ntabe agisohoka, hari hasigaye rero umugwi w'abansi b'umugambwe CNDD-FDD bahora bafashanya na Nkurunziza mu kurwanya Rajab. Abo ngo kubagwanya ntivyoroshe Rajab kuko bari bafise n'inshuti nyinshi mu makungu zabumvira cane, kuko bari bafitaniye n'ubucuti kuva kera. Nta yindi nzira rero yari isigaye kugira urugamba ruhere kiretse guca umutwe w'uwo mugwi. Kubw'ayo makuru rero kuva uwo mutwe ucitse nta kasubiye gukacira. Naho rero inzoka yoba amahero gute imaze gucika umutwe, burya wa mutumba ungana umusozi acobuka imaze. None rero mu mutima mu budasa bwabo bw'imigambwe, ubwoko n'amadini barashigikira Rajab muri urwo rugamba rwo kwereka umucamakungu kuri kazoza ku Burundi. Isoko ryacu rero rikaba yavuze ko kugira umuntu amenye ko urwo rugamba barutsinze, naraba ukuntu bamwe mu Barundi bahora batumirwa mu makungu kuja kwagiriza ubutegetsi ibi na biriya vyahagaze, eka n'amakungu bwayo nta ngingo canke ivyegeranyo isobora ku Burundi. Ati none hobura ivyo vugwa canke ivyo kwiragizwa ubutegetsi buhari uyu munsi.
nta kindi cabaye rero amakungu yaratahuye aho ibibazo vyazanana naho uva umuti wavyo yatwibiye ibanga avuga ko abarundi boreka kububabariza ubusa imitima yabo biyumvira ivyabaye mu vyo bise amatora. Yavuze ko ata amatora yabaye ahubwo rero habaye kugumiza umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi mu kurindira ko Kizigenza ashika, nico gituma amakungu ataco yavuze ko ngo yagiye mu ibohero awusiga ku butegetsi bisabwa ko agaruka awusanga kuko yawusize mu maboko yabo. Nayo rero ivyo kubaka gushasha no gutuma imigambi yabo yubaka igihugu niwe azi ko azobigenza. Rero abarundi biyita abanyepolitike bahora babwira abayoboke babo ko umwanya wayo wose CNDD-FDD bayitembagaza ngo ntizari inguvu zabo bizeye, ahubwo nuko bari biteze kubifashwamo n'amakungu. Ngayo makuru rero amaze kumenya ayo makungu rero amaze kumenya ukuri yahavuye acira umukenke abo barundi biyita abanyepolitike nta jambo rero basubiye kubaha. None ngo ubu benshi barajonjoguje bahitamo kwinumira, abandi rero baratahuye nk'uko amakungu nayo yatahuye mu guheraheza. Iryo soko ryacu rikaba ryavuze ko Parisito Ndayishimiye atahawe aryamabanga nk'uje guhindura ibintu, ahubwo yabaye bufatire ikibanza uzoza aje guhindura ibintu kuko we yari afatiwe n'ico gikorwa cyo kubanza gutegura amakungu kugira ngo azoshigikire iyo ntwaro njasha y'abarundi. Nico gituma Ndayishimiye canke izindi ndongozi ziguma ziyagisha abarundi vyiza biri imbere, ariko wabiraba ntubone igikorwa na kimwe, ngo ni nko guteramisha abana ntibasinzire inkono itarasha. Ururimi rero nibo ariko ijambo niryo barungikanywe ngo babanye na Hussein Rajab barazi ko vyiwe bidahutagizwa n'abandi barundi ni babimenyereho. Ubundi rero arindiriwe uko arindiriwe n'abarundi rugo mushigikiye niko n'abari mu nzego bamurindiriye ngo mushikirize iyo mbitso. Bamwe baje kuruhuka kuko urugamba rwabaye rurerure, ngo nimugahigirire umuhoro kandi nimugahigire umuhoro kandi mufise mu kwaha igihugu kirafise ngabagabo bafise umenwe umuti w'ivyo bibazo bibugarije. Niko rero iyo ntahe iheraheza. Bindi rero biriko bivugwa cane, hari amakuru hariko haragarukwa cane mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye, reka navyo tubibayagire. Mu Cibitoke hari ikiziga gataguwe cakutowe mu kibira, abanyagihugu bakaba basaba ubutungane. Ikiziga rero cataguwe bunyamaswa caratowe mu gitondo co kuwa kabiri ku nkengera z'ishamba ry'ikibira muri Ruri hagati y'amakomine Bukinanyana na Kabarore mu ntara ya Kayanza. Ico kiziga rero c'umuntu w'umugabo atamenyekanye cari kiboheye ku giti kiriko kirabora cane. Ikiziga rero catowe gituma haba kwibaza ko hari ubwicanyi buriko buraba bufatiye ku matati y'ubutare bw'imbwa muri ako gace kadatekanye. Amatohoza rero akaba yaratanguye ku gisoko mu bajejwe umutekano. Abakozi bajejwe gucungera iryo shamba nibo babonye ico kiziga mu gitondo ca kare. Ni ikiziga rero cari kiboshe kikagira ibikomere vyinshi mu gikiriza no mu ruhanga aho yatemagujwe ibipanga. Ico kiziga rero cari catanguye kubura, iryo soko ritashimye kumenyekana ritomura. Benshi rero mu bajejwe intwaro bakemeza ko hahize imisi myinshi batabaje ko hibonekeza abantu bitwaje ibigwanisho bakorera muri ico gice c'iryo shamba, bikekwa ko bacukura inzahabu mu buryo butemewe n'amategeko, kandi bakaba bo bafitaniye n'ubucuti n'abaroberi b'abanyarwanda ba FLN bakorera muri ako karere. Hari amakuru rero ariko arakwiragizwa mu maso kwegereye intwaro, uwo yishwe yoba yafashwe afise inzahabu acaraganagurwa n'abasirikare canke abagwanyi bakorera muri ako gace, ngo ntiryoba ari irya mbere hatorwa ikiziga muri ubwo buryo, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu bindora. Kubera ubwo rero buva itorwa ry'ico kiziga, Musanteri wa Bukinanyana akemeza ayo makuru. Kubera ico kiziga rero cariko kirononekara, hategetswe ko igica gihambwa ubwo nyene nyuma yo kubonwa n'ababijejwe. Ntiyashobora rero kumenyekana. Mu kwirinda indwara izo arizo zose twafashe ingingo yo kumuhamba, niko Musanteri atomura. Abanyagihugu rero bakaba basaba ubutungane ko bukora mu ntumbero yo kwerekana
umuco kuri ubwo bwicanyi babona ko ari ubunyamaswa. Musanteri akaba yaramenyesheje ko agiye gukorana n'urongoye komine Kabarore n'igipolisi c'Inyamiramabi ngo ntidushobora kwemera ko ikibira kiba igice kitagengwa n'amategeko, niko Musanteri yashikirije, agahamagarira abarongoye gukomeza umutekano no kuguma bari maso. Bujumbura rero inyuma y'impome z'ibohero rya Mpimba aho mw'ijoro gufashanya wagaragaye kuri Sandra Muhoza ni mu gikorwa kitamenyerewe mu rugo y'abamenyesha makuru waragiye kuramutsa Sandra Muhoza ku Mpimba ku gufashanya rero kuboneka mw'ijoro gufashanya bikura agaciro bikanerekana ko amenyesha makuru badafatanye mu nda. Indwi heze rero n'igikorwa gikomeye cyo gufashanya cyakoze ku mutima wa Sandra Muhoza umenyesha makuru afungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba nuko bwo mugwa mukuru w'ubutunzi. Mu rwego bamenyesha makuru rero baragiye kumuramutsa bikerekana ikintu kibaga ke ariko rero gitanga ibyizigiro mu bihe bibi ubwigenge bwo kumenyesha makuru butameze neza mu Burundi ngo ntivyari avyiteze, ariko igitangaza c'ijuru caramwururukiye ko niko bivugwa n'umwe mu muryango wa Sandra Muhoza. Uwo mugwi rero ukaba waregeranije amafaranga kugira ngo ushire imfashanyo kuboneka kuri umugenzi w'abafunzwe. Sandra rero kubera umunezero w'imfashanyo yarakengurutse mu gihe rero yaheruka kumusegwa akaba bayeho nabi muri iryo bohero mfashanyo n'urwo rugendo byaje nko kumukanda igikomere. Iyo mfashanyo rero yatibutse nk'ikintu ciza kivuye mu ijuru, niko n'irindi soko ryo mu muryango wiwe ryemeza. Mugerera icuka atari ciza ku batavuga ari ivyo ubutegetsi bushaka haba n'ubukene bukomeye mu bamenyesha makuru. Ako kigoro kerekana ko abamenyesha makuru b'Abarundi bagifatanye mu nda, nubwo birukorera abamenyesha makuru b'Abarundi baracafatanye mu nda, niko wundi bo mu muryango washikiriza bagashimira rero abagize ako kigoro. Wahoze rero ari umumenyesha makuru wa Nova Burundi na Radio Bonesha FM mu ntara ya Ngozi Sandra Muhoza ariko akora umunyoro w'amezi 21 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Abashingamanza be bakaba barunguruje urubanza amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka k'abamenyesha makuru bakaba basaba ko arekurwa. Mu gihugu rero ari gake hashikirizwa ibitanezeza leta. Urwo rugero rwo mu Mpimba yibutsa ko n'inyuma y'impome nene cane gufashanya bigishoboka. Aha rero duhereje aya makuru yacu, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi yose hamwe n'ibiganiro tugenda dushikiriza kuri Imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana bahezagire, bandanye kugira ibikorwa vyiza, ivyo mukora vyose muronke ivyo mwifuza. Imana ibahezagire.